barundi kazi uno munsi nagomba ndabibiri banga ndabibiri banga rimwe nimwabona izina munyarwanda anezererewe agafeta bagaserebruka na marezo sosio yose aruzuye n'abanyarwanda gusa bacoze igihugu cy'u Burundi bacimamanda ba Pacifique n'abandi bacuramye uko nababwiye ko ndi mu rugamba rwo kubacuranura muzoce mumenyira ibanga ngoma ndababwira mubonye habaye ikintu ku gihugu cy'u Burundi mukabona hanezerewe abanyarwanda cyane gose gusumba n'abarundi muri rusange muzoce mumenya ko ico kintu cabaye mu Rwanda nk'akaroro iki gihe baye ku Burundi Trump ashize igihugu cy'u Burundi mu bihugu ndwi agabanirije amaviza abanyarwanda barabiryoherewe vyirirwa ku marezo sosio iwabo kubera mu Rwanda vyabayeyo nagomba ndabamenyeshe ko igihugu cy'u Rwanda arico gihugu ca mbere cuzuye umuvumo muri Afrika kiyoboye Afrika ariyo mpamvu bapambana bariko baragikrasa basorora basubira hariya kugira ngo kirabe ko cozamuka bagira za visit Rwanda igihugu cy'u Rwanda cyo gihugu ca mbere kirongo ibindi bihugu muri Afrika nzima cimwa visa ku bice 98 n'ibice 95 kwijana intandaro ngo nuko abanyarwanda arabicanyi abanyarwanda bagiye muri Amerika ntibagaruka abanyarwanda nta gateka kazina muntu bubahiriza abanyarwanda ibi byose ngo biba muri presque murantunga ndaza kubibereka numuvuge ngo nibihimbano nababwiye ati je nako simeze nk'abacimamanda avuga ibintu bitagira fact je mvuze ikintu ndagwana fact reka ce ndabaha fact mirabe mu mpera z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2025 harasohotse intonde z'ibihugu byo muri Afrika Amerika idaha visa canke idafa guha visa yo kujayo vyoroshe kwisonga igihugu cy'u Rwanda nico cambere igihugu cy'u Rwanda nico cambere muri Afrika Amerika idafa yarahaye visa impamvu nizi zikurikira ngomba ndabahe aya makuru sibihuha je nababwiye nta musi nimwe nzobaha amakuru y'ibihuha iyi nkuru yaranditswe n'ibinyamakuru vyinshi harimo ico kinyamakuru mubona iburyo kuri aka gapapuro kera kiburyo handitse Times of India kinyamakuru cyo mu Buhindi byandikwa n'ikindi kinyamakuru citwa Dispatch rwandadispatch.com reka ndabereke impamvu abanyarwanda batemererwa kuja muri Amerika umutwe w'ijambo uvuga ati top countries facing visa hurdles ngo ati urutonde rw'ibihugu bihura n'ibibazo mu kuronka visa among the hardest hit nations is Rwanda muri ivyo bihugu bihura n'ibibazo bikomeye cyane mu kuronka visa ya Amerika no Rwanda which topped the list for visa refusals ngo akaba arico kitwara ibendera mu kuza ku rutonde rw'ibihugu bibangamirwa ibihugu Amerika idaha visa bakagira ati despite economic progress twihojeje dushize ku ruhande ko coba kiriko kiratera imbere mu by'ubutunzi aha rero hari ubururu nkine ko mutahura havuga ati concerns over political freedoms birava nuko atabwigenga atakwishira no kwizana ata demokrasi atakintu na kimwe umunyepolitike atari inkotanyi atari muri leta ya FPR inkotanyi leta ya Kagame nta bwigenga agira ico kiratuma u Rwanda gwiyimwa ibintu bita visa kuko boca batuma abantu bose bahungira muri Amerika baja gusabayo ubuhungiro ica kabiri alleged human rights violations u Rwanda ni gihugu ca mbere muri Afrika igituma kidahabwa visa yo kuja muri Amerika kidakurikiza amategeko ya kiremwa muntu kiremwa muntu noneho byo sindinda ko bibasigurira abarundi murabiza abanyarwanda bo mu bibayemo naho mutabivuga hama bakaza ati and fears of overstay Amerika batinya ko umuzina munyarwanda ashitse muri Amerika atebayo aherayo bagenda ubutagaruka bavuye mu Rwanda bagenda mu funtu fasha ntibasubira guhindukira ngo basubire mu Rwanda bageze muri Amerika ico kitu catumye u Rwanda rufata urutonde rwa mbere mu bihugu byo muri Afrika bituma Amerika idaha ibihugu byo muri Afrika visa u Rwanda niyo mbarutso have led to rising rejections ngo niyo yatumye ivyo byose biba ibi vyanditswe n'ikinyamakuru citwa rwandadispatch.com mu tariki 29 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2025
niho nako ndababwira ati mubonye abanyarwanda banezererewe ibibi canke ikintu coba bakatuka Burundi ku kintu mudoce mutuza musubiza ipa imwe inyuma kugira musimbe neza mudoca musanga abanyarwanda ivyo bariko baratuka Burundi iwabo bihari ndabibutse ko baguma batuka isazi umwanda ori sazi wabo bazoreye kuva mu 2019 bamaze imyaka 6 bazorora ndabivumbura Chimamanda arazara bavugira ngo si mega projet none yoreka kuba mega projet gutega Chimamanda mu gihe bajya nyene bazoroye umuntu yoroye inkoko nyinshi za mbere mu Rwanda tunze u Rwanda ku nkoko yorora isazi sikijuju n'umugwiza atunga wa mbere mu Rwanda ica kabiri bajya bose boroye isazi leta y'u Rwanda niyo yabahaye inkunga niyo yabahaye imfashanyo kandi sigaye numva uvuga ikinyarwanda gusa naho wandika na post ni bakunda kuvuga ngo nyakatsi eka impindukize kamera murabe hari inyuma ahantu ndi murahabona ni mu misozi ndabahindukirize zira zose nzu mubona ura bwose ni inzu za bene gihugu biyubakira para n'imfashanyo ngo ya leta aha ndi mu mitumba ndi ruguru n'amabati gusa i Burundi nta nyakatsi zihari rero muzoze mutandukanya igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ahandi aha mubona aha umengo ngo n'ubwatsi ni kujya bubaka ku mabici ni inzu traditionnelle z'akavuna musase murabibona kandi no kwibarabara ndaza kubereka garden hari imbere hose kaburimbo nirijya hari amubona n'umutumba uriya n'umusozi yani motirenganye na hantu hatuje nyene bubatse kugira zoze turivuna umusase aha rero ndiko ndabereka aho muri ko murabona na hantu hahora hari urubuga rw'intambara ngarukane kamera kwanze imbere kugira tuvugane neza tubonana aho hose mpejeje kubereka aho hose mubonye mbona uko nicaye ndaza gufata umwanya ntembere ndabereka imitumba ikintu cyose kira kintu cyose ndaza kukibereka izi ninzu abene gihugu bariko bariyubakira bisanasana inyuma y'intambara ni inzu z'abantu bahungutse bariko barahunguka bahungutse kuva CNDD-FDD itaha ikazana amahoro mu gihugu cy'u Burundi ashabwa teka tugende twubake ntihahora hubakwa hakera ntibibaho gombe mubatse gombe murondera ama image satellitaire yo ku nkoro z'abavuye baza ba Pacifique izo Chimamanda ariko arashigikira zabande tubabwiye ko Burundi burimwe amahoro none sinditegembya nti muri ko murambona mu mwanya ndaza kubereka abanyagihugu bo ngaho kungene banyakiriye reka mwabibonye Burundi ni nyabagendwa reka rero sindabicisha amajambo menshi ndabereke uvuye Kigali Rwanda is only Kigali kandi sina Kigali gusa sina Kigali ngo Kigali nyene the whole Kigali no ni ka gace nyene ka gasegiteri mwubatse nyene ku mafaranga muhawe ku butinganyi yandi ya Qatar Airways nguma ndayibabwira ko Qatar Airways iri mu gisirikare niyo yabobakira aeroport ni igitoro mukoresha n'inca Qatar yastotse mu Rwanda igisirikare cy'u Rwanda gifashwa na Qatar hamwe na Israel umva ibintu byose twe Afrika tugwana twigweho duhagarika imfashanyo no Burundi kuva muri 2015 nta mfashanyo nimwe yinjiye tubaye turarima turajya turaryama sauf ico kibazo c'igitoro naco nyene kiri mu nzira ndibaza ko kiriko kiratorerwa umuti rero ngoma ndabereke u Rwanda Kigali the fake Ansha byose nkweretse iri funguro rivuye BJ rivuye mu baturanyi bacu badukunda cyane abarundi baradukunda wambuka Kanyaro ukikubita i Burundi batuzana uburobe none ariko bibagiwe injanga bibagiye n'akanyama komutse uburobe se ni butuniga na musteri batuzaniye amusteri bok nizina Yesu Kristo umwami wacu amen. Ni ikibazo aba baturage bavuga ko kibabangamiye cyane kuko ngo usanga imyanda ibora ndetse n'itabura yose inyanyagiye hirya no hino mu masambu indi kamenwa muri ruhurura inyuramwo amazi